Nyeniteka Emmanuel Sizohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe ba nyakubahwa Denise Ndadaye na nyakubahwa Siriake Nshimirimana yarakiye mubiri we abagize umugujejwe kuri no kunywanisha abarundi severe bari barongowe na ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye kwigenekerezo rya 2026 Myandagaro. Ambasaderi Ndayicariye arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko bari baje kumenyesha umukuru w'inama nkenguzamateka aho mugwi ugejeje ibikorwa muri uyu mwaka wa 2022. Uyu mubonano nuwo kubwira inzego z'igihugu cyane cyane inama nshingamateka, inama nkenguzamateka zidukurikirana cyane mu bikorwa mu butumwa dushinzwe aho ibikorwa bigeze uko muri uyu mwaka w'2022 ivyo tumaze kurangura tubikora kugira ngo nihagera ko tuja mu kigobe gushikiriza abarundi ivyo twaranguye mu mwaka wose babe bamaze kumva bikuru mu vyo turiko turakorerako mu ijambo rimwe cyangwa mu majambo abiri. Uyu mwaka twinjiye mu matohoza yimbitse, amatohoza yimbitse adufasha kumva ingene akabi kashikiye Burundi mu 2022 mu 2023 kashitse atabimenyetso vyariho vyerekana ko kazoshika. Ico kibazo gihambaye cerekeye amatohoza yimbitse catumye twiga, turasoma, turabaza, turatohoza mbega zijya manza jaciwe mu 71 zagirizwa abavuga ko bahaswe gutembagaza intwaro ya Micombero zisigura iki, zisigurwa gute? Mu 71 havuzwe abatutsi ngo bashaka gutembagaza intwaro yariho ico gihe, bavuga abatutsi bise abanyaruguru. Mu 69 harafashwe abasirikare batari bake b'abahutu, benshi baravuye kwiga mu Bubirigi, nabo ngo bashatse gutembagaza intwaro yariho ico gihe. Mu 65 harabavuze ko harabasoda abajandarume bagiye gutera ibwami, haraba n'ibindi bidasanzwe kwica umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe, haraba abo bise abasendikaliste bo mu Kamenge bishwe, haraba Musenyeri Gihimbare Gabriel yarahejeje kugenwa na Papa Paul wa gatandatu ngo azobe umusubirizi w'umusenyeri w'Igitega yitwa Musenyeri Antoine Gross. Abo bose ugaca usanga bishwe n'abantu b'abategetsi mu gisoda, mu nzego za politike, mu nzego z'ikijandarume. Abo benshi ugasanga n'abahutu, ariko mu 71 bakavuga bati n'abatutsi bashatse gutembagaza intwaro. Ico twabasigurira n'igiki turiko turatohoza. 71 baracira urubanza, bamwe go gupfa, abandi imyaka itari mike 20, 15, 10. Micombero acara bagirira ikigongwe, aragabanya ico no kwita ibihano yari bafakatiwe n'ubucamanza. Ariko ivyabaye mu 69 vyose, mu 65 vyose baracira urubanza, bukeye bose baca baricwa. Amatohoza rero tubwira abategetsi yo kumva, yo kutohoza, niduhagarara ngaho gusa, turagerageza no kuraba ivyo Burundi bwaciyemwo ku ntwaro y'icami, ivyo Burundi bwaciyemwo hari ababirigi bari mu Burundi, hari abadagi, kugira turabe ko
muzi mubi wateye amacakubiri hagati y'abarundi. Ngira mpeze mvuga nti nukubwira inzego aho turiko turaja, iyo tumaze gutora amajambo make kugira hageze ko tuja mu Kigobe kubwira abarundi icegeranyo c'umwaka ingene turiko turakora.